mugero Satubi yoba ahembwa amafaranga angahe Satubi ati yoba ahembwa amahera angahe tubirabire hamwe turamanuka hano hantu hepfo Satubi muntu zo bigaragara ko kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi angana n'amafaranga n'amadolari 73 hagati y'amadolari 73 n'amafaranga 1200 by'amadolari y'abanyamerika niyo Satubi ashobora kwinjiza. Katurabe umuririmbyi Mr. Ayee mwese muramuzi mutazira Fernando. Mr. Ayee nawe asanzwe yinza amafaranga angahe canke nabantu bangahe yarose muri kuno kwezi guheze. Muri kuno kwezi guheze Mr. Ayee abakunzi bamera ko TV257 muri benshi muhora mukunda kumbaza muvuga ati one boy urakwiye kuzotwereka ingene abaririmvyi bacu basanzwe binjiza amafaranga kuri YouTube. Uno munsi rero nico kiganiro ndiko ndabakorera uyu munsi nkavuga ati uyu munsi reka ndakuzanire ikungene abaririmvyi bacu binjiza amafaranga kuri YouTube. Ndavuga ati naka tuhere ko muri Satubi Saturuma Bafu muna ko ndi mu rubuga rusanzwe rubikurikirana urubuga rusanzwe rubiraba areka rodoye ko muri Saturuma Bafu Satubi asanzwe afise abantu bamukurikirana bangana n'ibihumbi amajana 339 ndio yazo mwabibonye hanazitiye. Satubi kandi asanzwe afise ko ama video 128 ndibaza nka murahabona. Satubi kandi asanzwe afise amavyuzi ndavuga abamaze kuraba ibikorwa byiwe bose hamwe kuri YouTube yiwe yose nabantu bangana n'imiliyoni 28 ndibaza nka murabibona. Mu gihe Satubi yuguruye YouTube yiwe muri Septembre itarike 24 hari 2014 nibwo Satubi yugurura YouTube yiwe. Mugero Satubi yoba ahembwa amafaranga angahe Satubi ati yoba ahembwa amahera angahe tubirabire hamwe turamanuka hano hantu hepfo Satubi muntu zo bigaragara ko yarabwa n'abantu tuvuga ati yakira abantu bangana n'ibihumbi 4 mu minsi 30 bangana n'ibihumbi 4 abantu bashasha baza kuri YouTube yiwe ndavuga abantu new subscribers bashasha baza kuri YouTube yiwe mu minsi 30 bangana n'ibihumbi 4 bashaka bangana n'ibihumbi 4 ndavuga nki mu kwezi kurangiye si ukuvuga ngo minsi yose ngo kwezi kose yakira abantu bangana uko ndavuga ni muri uko kwezi kurangiye ukwezi kwa gatanu Satubi yakiri abantu bangana n'ibihumbi 4 yakiri amavyuzi angana n'ibihumbi amajana 292 ayo n'amavyuzi yaje kuri YouTube yiwe Satubi hagati y'ukwezi mu kwezi kumwe Satubi ashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi angana n'amafaranga n'amadolari 73 hagati y'amadolari 73 n'amafaranga 1200 by'amadolari y'abanyamerika niyo Satubi ashobora kwinjiza mu kwezi. Hagati mu kwezi ruma mu kwezi ashobora kwinjiza hagati y'amafaranga 73 n'igihumbi n'amajana 2 by'ama dolari y'abanyamerika. Ayo n'amafaranga Satubi ashobora kwinjiza kuri YouTube yiwe mu kwezi. Mu mwaka nawo Satubi ashobora kwinjiza amafaranga angana hagati y'igihumbi n'amajana 4 n'ibihumbi 2 bame n'ibihumbi 23 aho ni mu mwaka wose. Ndibaza muri ko murabibona murabona ngaha nagenzitira murabibona Satubi ako niko YouTube yiwe igenda ihagaze. Ndakuzanira abaririmbyi bashika bangahe twibaza ko aribo baririmbyi twika cyane ku ma YouTube aho nibaza ko Satubi nta mukene muri mwideni mu bantu bageze ko bimbaza ndibaza ko Satubi abantu baragiye nishura. Reka turabe umuririmbyi Mr. Ayee mwese muramuzi mutazira Fernando. Nibaza ko ari umuririmbyi wa kabiri nga mu Burundi dufise afisa ama subscribers benshi. Reka tugende tubirabira hamwe. Okay, Mr. Ayee twamaze kubona ko urubuga rwamaze kubituzanira hano. Urubuga rero rutwereka ko Mr. Ayee ariwe DJ Fernando afise ko aba subscribers ibihumbi amajana 297 by'aba subscribers kuri YouTube yiwe. Afise ko video indwi kuvuga afise ko video indwi
afise ko amavyuzi angana n'imiliyoni 29 bigaragara ko Mr Ayee ku ma subscribers ego ari hasi ya Satubi mugabo twisunze ibikorwa bya Mr Ayee kubera ari bike bigaragara ko umuvuduko ariko usumba uwa Satubi ku mavyuzi ari kuri YouTube yiwe yose arasumba aya Satubi kuko Satubi twabonye ko miliyoni 28 ariko nawe afise ko miliyoni 29 mu gihe YouTube ya Mr Ayee yuguruwe mu kwezi k'umunani itariki imwe muri 2023 muri 2023 aribwo Mr Ayee yugurura YouTube yiwe. Ati rero Mr Ayee nawe asanzwe yinza amafaranga angahe canke nabantu bangahe yarose muri kuno kwezi guheze. Muri kuno kwezi guheze Mr Ayee yashoye kwakironka abantu bashasha ndavuga abantu subscribers ibihumbi 200 murabona hano agenzitira murabibona yakiriye yarose amavyuzi abantu bakurikanye ama video yiwe basa nabangana imiliyoni 2,200,000 ndibaza muri ko murabibona hano. Mr Ayee ashobora kuronka kwinjiza amafaranga angana n'amajana 556 hagati y'amajana 556 n'ibihumbi 8,900 y'amadolari y'abanyamerika ndibaza muri ko murabibona hano. Iyo ni YouTube ya Mr Ayee ndavuga DJ Fernando ashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi 5,900 gushika ku 94 mu mwaka wose aho ni by'amadolari y'abanyamerika. Murana ko Mr Ayee dusa n'umuririmbyi aza gusa n'umuririmbyi dufise wa mbere hano mu Burundi yiza amafaranga menshi akazo turagera tubirabira hamwe sindi kuvuga n'abatotse ku murongo ariko ndakuzanira abaririmvyi bacu mbega binjiza ngahe ku ma YouTube yabo ndibaza ko murabibona ko DJ Fernando yinjiza amafaranga agatubutse kabisa yinjiza amafaranga menshi cyane aho yinjiza hagati ya 5,900 kushika ku 94 ku mwaka mu gihe akujewe Fernando yakoze neza cyane nkuko asanzwe akora ibikorwa byiwe. Reka turondere umuririmbyi agira gatatu umuririmbyi agira gatatu reka twandike Dramati turondere Dramati turabe Dramati. Okay turabe ko tumutora Dramati turabona ma YouTube menshi abantu bitwa ba Dramati bagabo turabona Dramati wacu mu Burundi. Dramati kadusacinga Dramati umwe yitwa tugoye turaja muri YouTube turabizina rya Dramati turabonyene yitwa Dramati turabitugoye turaja muri YouTube turabonyene Dramati yitwa kuri YouTube yiwe. Urubuga rutweze ko tamuntu twa uko kuntu nanditse abaho reka tuwe Melanini Boy kuri YouTube yiwe yitwa Melanini Gusto niko yitwa kuri YouTube yiwe. Ndakubwenyesha kuri no rubuga mu gihe utanditse neza umusani wawe ugomba kuraba ntirukuzanira resulta ushaka gusanga rukuzaniye undi muntu canke rukuzaniye rukweretse ko umuntu atabaho mu gihe wamwanditse nabi wanditse YouTube yiwe nabi. Byo byiza rero kuzanamo link ya YouTube yiwe canke ukamwandika kujya nyene yanditse izina ryiwe kuri YouTube. Okay ibisanzwe rero Melanini Boy bamaze kumutuzanira hano aho mugenda mubona ko Melanini Boy asanzwe afise aba subscribers aba mukurikirana kuri YouTube yiwe bangana n'ibihumbi 184 mu gihe afise ko video zingana na video 10 zonyene afise aba mavyuzi ndavuga imiliyoni 13 niyo mavyuzi afise ku rwego yiwe mu gihe YouTube yiwe yayuguruye muri Janvier itariki 25 z'ukwa mbere muri 2023. Bigaragara ko ashobora kuba yaratanze Melanini Boy kubambe yaratanze DJ Fernando kugurura YouTube ko DJ Fernando twabonye ko yayuguruye itariki imwe y'ukwezi k'umunani nawe yatuguruye itariki 25 z'ukwezi kwa mbere muri 2 basangiye umwaka bose 2023. Okay turaraba rero DJ Melanini Boy yakiriye abantu bangahe muri uko kwezi guheze yakiriye amavyuzi angahe muri uko kwezi guheze mbega yinjiza amafaranga angahe mu kwezi canke yinza amafaranga angahe mu mwaka wose. Melanini Boy rero yashobora yakiriye abantu muri uwo kwezi guheze yakiriye abantu bangana n'aba subscribers ibihumbi 4
yinjize amavyuzi angana n'ibihumbi amajana 43. Ayo n'amavyuzi yinjije ashobora kwakira amafaranga ari hagati y'ijana na rimwe hamwe n'igihumbi n'amajana 6 mu kwezi kosi. Ndavuga aha ni mu kwezi kosi. Ubu n'umuririmbyi ninde boy, aha ndavuga yashobora kwakira amafaranga angana n'ibihumbi 2,500 hagati y'ibihumbi 2,500 gushika ku bihumbi 41 by'amadolari y'abanyamerika. Aha ni mu gihe umwaka wose ubeheze yakoze neza cyane. Ni ibintu bigenda bigaragara. Ndibaza mwese muri ko muradukurikirana, muri ko murabibonesha amaso yanyu. Turiko turagenda tubikurikiranira hafi, tugenda tubikurikiranira habona ku mugaragaro. Ndibaza mwese muri ko mugenda mubibona. Rero nakubwira ati uno munsi tuzana uyundi muririmbyi. Reka turabe umuririmbyi, twandike nka Double J once again. Double J once again. Double J once again twamaze kumutora. Double J once again. Double J once again. Urubuga rwamaze kutwereka ko Double J yakiri afise abantu, ndabwo abasubscribers, abantu bamukurikirana ku rubuga rwiwe bangana n'ibihumbi amajana 214 mu gihe afise ko video zingana na video 25. Afise imiliyoni 14 z'abavyuzi kuri YouTube yiwe yose. Mu gihe YouTube yiwe yayuguruye mu kwezi kwa mbere tariki 11 muri 2018. Okay, muri 2018 nibwo Double J once again yugurura YouTube yiwe. Double J once again muri uko kwezi guheze yarose aba subscribers bashasha ibihumbi 18. Abamukurikirana bashasha ibihumbi 18 yakira amavyuzi angana n'ibihumbi 139 muri uko kwezi guheze. Double J once again Double J once again ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya 35 hamwe n'ibihumbi ya 35 hagati y'amafaranga 35 n'amajana 556 mu kwezi. Double J ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya 35 n'amajana 556 y'amadolari y'abanyamerika. Bisigure ko Double J atagihumbi ashobora kuronka mu kwezi. Atagihumbi ashobora kuronka mu kwezi mu gihe atakoze cyane, atakoresheje imbaraga nyinshi. Bikagaragara ko mu mwaka Double J ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati y'amajana 831 y'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi 13 by'amadolari y'abanyamerika mu mwaka wose. Mu gihe Double J yagiye akora neza cyane. Ndibaza mwese muri ko murabikwirikiranira habona, muri ko murabikwirikirana. Reka turabe umuririmbyi Kiriku Akiri yinjiza amafaranga angahe. Kiriku Akiri urugwacu rwamaze kumutuzanira rero. Kiriku Akiri afise abantu bamukurikirana ibihumbi 197. Mu gihe afise ko video zingana na 34. Mu gihe afise imiliyoni 9 n'ibihumbi amajana 7 by'amavyuzi ari kuri YouTube yiwe yonse. Kiriku Akiri yuguruye urubuga rwiwe mu kwezi kw'indwi itariki 11 2018. Bigaragara ko Kiriku Akiri yuguruye urubuga rwiwe muri 2018. Bikabigaragara ko Kiriku Akiri mu kwezi guheze yarose abantu bashasha bakurikirana urubuga rwiwe bangana n'ibihumbi 2. Ndavuga ibihumbi 2 by'aba subscribers, aronka ibihumbi 97 by'amavyuzi muri uko kwezi guheze. Kiriku Akiri mu kwezi ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati ya 28 y'amadolari y'abanyamerika n'amajana 387 y'amadolari y'abanyamerika. Kiriku Akiri agashobora kwinjiza amafaranga ari hagati y'amajana 581 y'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi 9 n'amajana 3 by'amadolari y'abanyamerika. Ndibaza mwese muri ko muragenda mubona ingene abaririmvyi banyu binjiza amafaranga ku mbuga zabo za YouTube.
murabona aho mukwiye gushira ingufu kugira mubandanye mubakurikirana cyane babandanye batera imbere nibaza mwese muri ko mugenda mubibona. Katurabe umuririmbyi Big Fizzo nawe turabe mega Big Fizzo umuririmbyi wacu nawe yinjiza amafaranga afise abamukurikirana bangahe. Reka tugende tubirabira hamwe. Umuririmbyi wacu Big Fizzo officiel nguyu yamaze kuza hano iwacu. Mr. Ndugwe twamaze kumutora hano wafise urubuga rwacu rutwereka ko Mr. Ndugwe afise aba subscribers ibihumbi 254 by'abamukurikirana, akafise ivideo 122 kuri YouTube yiwe, afise amaviews angana n'ibihumbi n'imiliyoni 18. bigaragara ko kuri views banganya no muri nimbi satura amabave bose afise miliyoni 18. umaze kwasumbya ni Fernando wenyene Mr. Ayee afise miliyoni 19. yuguruye urubuga rwiwe muri April ni mukuva mukwa kane tariki 8 2016 nibwo Big Fizzo yugurura urubuga rwiwe rwa YouTube, nibwo rwatangura kubaho. urubuga rwiwe rwa Big Fizzo rwinjije aba subscribers ibihumbi 15 muri kwezi guheze, rwinjiza ibihumbi 609 by'amaviews muri kwezi guheze. Big Fizzo ashobora kwakira amafaranga angana n'152 y'amadolari y'abanyamerika, hagati y'152 y'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi 2400 by'amadolari y'abanyamerika, akakira igihumbi n'amajana cy'amadolari y'abanyamerika n'ibihumbi 22 by'amadolari y'abanyamerika. hagati no kuvuga hagati y'ibihumbi no kuvuga ni hagati y'igihumbi ni hagati y'igihumbi n'amajana 4 n'ibihumbi 22 by'amadolari y'abanyamerika. uwo n'umuririmbyi Big Fizzo. Mbega wipfuza ko nzokuzanira uyundi nde niyihe YouTube ugomba nzokwereke ingene yinjiza amafaranga yabo kuri YouTube, kugira ngo uzogende uvyibonera nawe, uzogende ubikurikiranira habona, uzogende ubikurikiranira hafi. Byandika muri commentaire umbwira ati ndashaka uzondabira umuririmbyi kanaka cyangwa YouTube kanaka, niba ari umukinyi wa filime, niba ari mu YouTube creator nk'umumenyesha makuru cyangwa niba ari umu influencer wari wo wese, cyangwa kuri TikTok hose ndashobora kubikurabira nkakurabira. nimba ari kuri TikTok, ari kuri Twitter, ari Facebook, ari Instagram, hose ndashobora kukurabira. we gusa upfa kumbwira izina ry'umuntu wawe ukemba ko ndakurabira, ukaraba YouTube yiwe cyangwa ukaraba TikTok yiwe kungene yanditse, ukaraba Twitter yiwe kungene yanditse, ukaraba Facebook yiwe kungene yanditse, ukaraba Instagram yiwe kungene yanditse, mukamyandikira muri commentaire vuba nkazocabe kuzanira mu kiganiro kizoza kikurikira iki no musero nk'abanagiye ndakuzanira abantu baririmbyi bacu abanyene nagenda gutondekera ikiganiro tugucira ngaha no kura dufise abaririmbyi benshi, namwe murabizi dufise abaririmbyi benshi barenga amajana ngahe sinitwe bazamuka ikiganiro kimwe kungene ndabereka ingene miza amafaranga yabo. ariko ndibaza ko byose muzogenda mubikurikirana. twahereje ku muririmbyi Big Fizzo Mr. Ndugwe, twahereye ku muririmbyi satura amabave. Ejo nako ndakugutegura kino kiganiro ni One Boy Varaskira from NT Paradise KBBC televiziyo ni Miracle TV 257. ikiganiro ni Burundian Talent, ikiganiro ni Burundian Talent, hana nugusanga atari kuri Miracle TV 257. niba utarakora subscribe rero warahombye, kora subscribe aho uzogenda umenya byinshi bihurikiye muri industry kabiri 5 ndakubwira industry y'Uburundi bwacu. ndakuzanira amakuru avuga ko baririmbyi, amakuru avuga ko bakinyi ba filime, amakuru avuga ko bakinyi ba comedy, amakuru avuga muri entertainment yose ya kabiri 5 amakuru agenda bavuga ko mbega abaririmbyi bacu bayeho gute, abaririmbyi bacu bagenda gute, batambuka gute, bigenda byose ndagenda gusesangurira kuko jewe ndumusesanguzi ndi virus killer muri industry kabiri 5. ndakubwira ati nibigiye koroha rero, kora subscribe niba utarayikora, kore like n'ibindi byose bikwirikira byose, commentaire ntuzibagire kuko commentaire zanya arizo zitwubaka. abage bansaba rero kuzobazanira ingene abaririmbyi bacu binjiza nibazamwagiye mubibona. arakaro tuzosubire ku munsi ukwirikira, ndababwira ati ndabakunda cyane. Ciao hasta la vista.